Ndiniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko mu butegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane kuba biriko biravugwa mu bisata n'ubundi binyerekane tukaza kugaruka kubiba biriko biravugwa mu gisata ca politike. Ejo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 2025 uyu mwaka wa 2025 nibwo hitezwe ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe CNDD-FDD aho biteze ko Reverend Ndikuriyo ashobora kuzohindurirwa amabanga yo kurongora CNDD-FDD ariko kandi no kongerwa ikindi kiringo birashoboka. Ibi byose biva mu nama y'inararibonye z'uyu mugambwe canka se Conseil de Sage irongowe na Nyenicubero Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu. Amakuru ariko aravuga ko kukutumvikana kuri mu bagize umugambwe CNDD-FDD ndani ko no gutuma hari bamwe bahindurirwa amabanga nk'abashikiranganje ndetse n'abandi batandukanye. Benshi muribuka ko ku munsi w'ejo habaye ibogozwa ridasanzwe ry'abashikiranganje babiri aribo Artemone Katihabwa yamara umushikiranganje w'ubutungane ndetse na Jean Claude Nzobaneza uyu nawe akaba yari umushikiranganje mu byo ajejwe arimwo inyubako akaba ari we yari yarakoreye mu ngata Dieudonné Dukundane. Kubera rero iri nyinyurana riri mu mugambwe CNDD-FDD benshi bariko baravuga ko ku munsi w'ejo hazoca umugabo mu gihe kandi bamwe bavuga yuko iri nyinyurana riri mu mugambwe CNDD-FDD rishobora kuzotuma ku munsi w'ejo haba ikintu kidasanzwe benshi mu Barundi ndetse n'amakungu boba batarigeze bitega. Bamwe ati Reverend Ndikuriyo ashobora gutwara ikiringo kigira kabiri mu gihe abandi nabo bagira bati nawe ashobora kuzoba nk'abandi bose agatwara ikiringo kimwe gusa uyu mugambwe CNDD-FDD. Reka tubanze tubitangurire gato kuri iyi nkuru. Niyombare ahagunduriye ko kudeta igamije urukiza rw'abarundi bose ahubwo igiri basubize mu marira yaciye asokora. Wumvirije ry'abarundi birya nino bagona irikwa ry'ubutegetsi ryakozwe na General Major Godefroid Niyombare ngo nirikwa ryishimiwe ku bice birenga 85%. Mutikuki tuzanye ihikwa ry'ubutegetsi rya Niyombare ry'umwaka wa 2015. Aha no muza kumenya ko hari abategetsi benshi bari bafatikanije na General Godefroid Niyombare bakiri ku butegetsi ngo baramwihindutse ku munota wa nyuma. Bamwe bati ivya CNDD-FDD n'ubundi bimenya ku munota wa nyuma. Abarundi sinzi mu butandukane bwabo bariruhukije kuko nkuru nziza ngo yarabacumukuje. Yamara nkuko mwavyiboneye canke mwavyumvise igikorwa cavuye gipfuba. Niyombare yisanze ari karagwana n'impande zibiri. Ni gutyo umumenyereza we ngo Hussein Rajabu yaciye amuhanura kuyanyaga hakibana kugira bakingire igihugu. Bamwe bati ese Hussein Rajabu yabafitiye ukuboko no mu itembagazwa ry'ubutegetsi bw'umwaka wa 2015. Tubutse ko Hussein Rajabu ari we mukuru w'umugambwe CNDD-FDD wa mbere atarumvikanye n'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2007 binamuviramwo gufungwa hariya kumusaga mu mpimba. Nkuko twagiye turabigaruka ko mu nkuru twagiye turabageza ko uyu munsi tugiye kubahishurira ibinyegezwa kwifuba rya kudeta y'umwaka wa 2015 uruhara rwa bamwe mu bategetsi bakiri mu butegetsi kuri no munsi ndetse n'uruhara rwa Hussein Rajabu muri iryo hirikwa. Ibikorwa byo guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015 byari byarapanzwe neza cyane n'ibihangange byo muri CNDD-FDD. Kiriya gikorwa cyamaze igihe kirekire cyarashizwe mu minwe ya Niyombare. Kuva Godefroid Niyombare arungiswe nka ambasaderi guserukira Burundi muri Kenya, urya wari umukenyero w'ibihangange kugira ngo ntazotera umukono kwa rwandiko. Abajenari 13 barungikira president Nkurunziza bamusaba kuboguza mu mabanga Adolphe Nshimirimana na Bunyoni. Kwaru kugira ngo kandi Nkurunziza azobone Niyombare nk'umwizigirwa asigaranye. Niho rero mwabona agarukanywe mu gihugu agahabwa ikibanza c'iperereza cabogojwemwo Adolphe Nshimirimana. Niyombare yaciye akoresha inguvu ahabwa nayo mabanga afise mu kugabisha Nkurunziza kutitoreza ikiringo ca gatatu. Abacuze uyu mugambi bari bazi ko azoca bogozwa ariko abarundi bari bamaze kumenya ko ari umusirikare atagenzwa n'inda. Niyombare yabogojwe asize ateguye neza ingene umumenyereza we Hussein Rajabu azotoroka ibohero kugira ngo azomube hafi. Ni igikorwa cari gipanze neza kandi abacubatse bari bagiteguye ku neza y'u Burundi na bene bwo atanumwe avuyemwo.
Nico gituma ngo benshi babonye carimwe intwazangabo ziva mu moko yose, abahoze mu ishamba hamwe n'abahoze mu gisoda ca kera. Vyari biteguwe neza ko hazotangura imyerekano kandi atana vyinshi bizokononekara mu nyuma, abasirikare b'umutima biga kanya keza ko kubogora igihugu. Niyombare yatanguye kwikanga ko ari kumwe n'abahemu guhera mu ntango. Yatanguye kuronka amakuru ko hari abatanguye gutunganya imyerekano bamera nk'abiyomba. Yahavuye rero amenya ko atarugabo turiko dukamisha ko ari utugabo turiko dukamisha imyerekano nk'akaryo keza ko kuvyogeramwo kugira ngo bisubize ubutegetsi. Bene gushinga utwo tugwi bahenze urwaruka rwabo kwino bicitwa urwaruka rw'abahutu, naho uba batari muri CNDD FDD ngo kugira umugambi wabo uzogende neza. Bana babesha ko ubutegetsi babufashe bazoca bavugutira umuti icitwa umuhutu. Vyavuye bimenyekana ko babaha ibimogi bakabategeka kurinda inzego z'umutekano, banabaha intego yo gufata ibiro bimwe bimwe vyo hagati mu gisagara ca Bujumbura. Banabemereye ko kandi abazopfa bazobubakira ivyibutso. Ibihangange vyaciye bifata ingingo yo guhana buno bukozi bw'ikibi atakubabarira. Mwariboneye ko igisirikare cabanje kuja kirahoyahoya kigahagarara hagati y'abakora imyerekano n'igipolisi. Ngo ni ibintu vyari vyarateguye ko bocunga imbere yo gutembagaza ubutegetsi bwa President Nkurunziza ntihazoseseka amaraso y'abakora imyerekano. Yamara abantu b'iminoho baca batuba imyerekano ifata isura yindi. Nuko rero igenekerezo 13 Rusama mwaka wa 2015 hafatwa ingingo ko ari akaryo keza ko kwiyambura ubuja bwa Nkurunziza. Niyombare nk'uko yagumye ashaka ko atamarasa seseka, afata ingingo yo guhungishiriza muri radio na televiziyo vy'igihugu abategetsi bose bashobora guhava bagirirwa nabi. Amaze gusora itangazo ryo gusezerera ubuja bwa Nkurunziza, abona kwinjira mu ntambwe yo kubohoza ibanze bitegerezwa kwigarurirwa. Niyombare rero ngo yaguye mu gahundwe kuko yisanze ariko agonganira ku rubuga n'intwazangabo zindi atawuzi iyo zazananye ziriko zigarurira ibibanza bimwe bimwe. Umwanya umwe yisanga hariko hatangwa amategeko y'abantu boraswa. Yaciye atahura ko asigaye gati igihugu kirwe mu isanganya. Hussein Rajab ngo nibwo yaciye ategeka kubivamwo, anyegere hanyuma we nabo bari kumwe berekwe inzira ibashikana hanze y'igihugu. Ni igikorwa cari capanzwe neza n'ibihangange vyo mu citwa systeme, kuko mwaraniboneye ingene Niyombare ageza gutangaza ko Nkurunziza bogojwe, abapolisi bariko bahangana n'abakora imyerekano baciye banyika mu gisagara cyose basubira mu makambi, bambara gisivile inkoho barabika. Kubera kudeta yarimwo abantu benshi, uruhande rwa Niyombare rwasanze hari ikirira habiri casobokanira amakuru uruhande rwa Buyoya. We yamaze kumenya ko umwansi wiwe Rajab ari muri kudeta acararahira ararengwa. Niyombare rero ngo yaciye ategeka abo bari kumwe mu gikorwa bose kunyegera umwe canke babiri. Yabasavye kutagenda ikigwi kugira ngo birinde abambari ba Nkurunziza. Kakagwi rero kibirira habiri kaciye gahenda abasirikare b'abatutsi bari kumwe na Niyombare kubahamvya babandanya urugamba. Izo ntwazangabo zo mu bwoko bw'abatutsi ngo zaciye zija kugirira inama mu Kibengo kugira ngo bakire n'amategeko yavigoma muri Kongo ahari acumbitse akagwi Buyoya yari karakoresha. Yamara hari umwe muri bo w'umutima yongoreye abo vyerekeye kibara rigira rigwe. Bivuga ko hariko hategurwa Brende ija kumena radio nkuru y'igihugu. Wariko atanga amategeko ya General Celestin Ndayisaba batazira Kibadashi, umwe muri basomambike ba Petero Buyoya, ubakaba apfungiwe Muramvya. Asanzwe kandi yarasezeraniye Buyoya ko azomuzanira kwisiniya umutwe wa Hussein Rajab. Ibihangange muri CNDD FDD navyo vyaciye bikingirira radio vyongera bitanga amategeko yo gucakira izo ntwazangabo zitaratera intambwe. Ariko Prime Niyongabo yaciye atanga amategeko kubagiye kubahagarika ko kizira kubica, kuko harimwo intwazangabo z'abatutsi bizwi ko zaguye mu vyo zitazi. Hari intwazangabo Darius Kurakure yarenze amategeko yatanzwe na Prime Niyongabo ija guhohosha bakomeretse bariko bavurirwa muri bitaro Bumereki. Prime Niyongabo ngo vyaramubabaje cyane. CNDD FDD citegura kumuhana. Uwahawe igikorwa cyo kumukosora yamutumye ko mu biro bikuru vya gisirikare aho tinjirana n'abagucungira umutekano iyo atariho ukorera. Vyakozwe mu bwo buryo kugira ngo igihano ciwe ntigihitane inzira karengane. Muneza amenye ko Darius Kurakure yakosowe ngo yarababaye, ariko asanga uwamukosoye ntiyo mwubahuka. Mu myaka yakurikiye kakagwi ka Buyoya karagaragaje kwinginga Niyombare kugira ngo bakorane ibindi bikorwa arabakanira. Buyoya ngo yari yarabonye ko Niyombare akundwa n'abarundi, gutyo rero ngo bashaka kumukoresha nk'ikiraro.
Hussein Rajabu yaciye amutegeka kuja mu gacerere akazokavamwe igihe bizoba bikenewe ko avuga kugira ntihagire abazokwitirira izina ryiwe nkuko amakuru adushikira bivuga. Sibi gusa kandi vyavuzwe ku itembagazwa ry'ubutegetsi n'ubundi ryabaye ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko n'ubundi twarabagajeje ko ico amategeko yavuga kuri iri tembagazwa ry'ubutegetsi canke se ku kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. N'ubundi L'Homme Fort asubira mu buhinga bw'ivyuma gutegura uwundi muti. Ubundi ni ibintu vyari bisize ubwenge mu bari begereye Hussein Rajabu kubona yari yarateguriye Nkurunziza ikindi kiringo ca kabiri kandi yari yaramenyekanye ko ari umuhemu. Ariko kubazi Romeo ngo hariho amabanga adasangiza abandi cane cane iyo ajanye n'ibibazo bikomeye vya politike nk'ivyo. Kandi ivyo benshi baba biteze n'igihe bavyitegeye ko ntibiba bikibaye ivyo, kuko nta kunda k'abantu naho bo baba bamwegereye bamenye bigiye gukurikira n'ingene bizokogwa. Mu ntango z'umwaka wa 2012 Hussein Rajabu yaciye atangura kurungika mu makunga bizigirwa biwe bakomeye bava mu migambwe n'amashirahamwe yigenga bitandukanye, abarungikana ubutumwa bwagabisha makungu ko akwiye kurikanura kuko Nkurunziza ashobora kwitoreza ikiringo ca gatatu. Ayo makuru rero yahawe makungu yavuga ko Nkurunziza ahirahiye akitoreza ikiringo ca gatatu abarundi bazoca bahaguruka bamwiyamirize. Mu bwo butumwa makungu Hussein Rajabu yashaka ko ibihugu vy'ibihangange ku isi vyahora bicisha mu Burundi ivyo bikuye muri Kongo bishigikira igikorwa c'abagabo cyo gusezerera Nkurunziza ku butegetsi atamaraso asesetse. Iki gihe imyiteguro yo gutegura imitima bamwe mu banyepolitike n'abahagarariye amashirahamwe yigenga kugira bitegure kwemeza ikiringo ca gatatu yari iremvye, nubwo batari bazi vy'ukuri ko Nkurunziza yo kubaka kwitoreza ikindi kiringo. Kurundi ruhande kandi Hussein Rajabu yaciye atuma umugwi w'ibihangange vy'ipete rya General kugira baje gusigurira Nkurunziza ko yihenza akarekura ubutegetsi ku biringo bibiri we nabo bari kumwe bose bazoca bahura n'ingorane zikomeye ku vyaha bagirizwa. Niho rero baca bamutoza umutwe wo guhindura ibwirizwa shingiro kugira ngo yitoreze ikiringo ca gatatu. Kurundi ruhande Rajabu acategura ko bwirizwa shingiro rizotura hasi Nkurunziza amaze kumenyesha ko azokwitoreza ikiringo ca gatatu. Kunanirwa guhindura ibwirizwa shingiro vyari biteye isoni kuri Nkurunziza mu maso y'abarundi n'amakungu, yahora yihaya ko ari we vuga rikijana mu gihugu, ngo n'ubundi se wiwe abamweretse ko akimuruta. Kugira Nkurunziza yemeye gushira habona ko agiye guhindura ibwirizwa shingiro nuko yari yaronse amajwi y'amajwi 5 y'abashinga amateka yabura ayahawe n'abatwa bande n'umupro numwe, nawe yari Bonaventure niyo yankana. Ico gihe hari yitwa umupro na Nkurunziza. Ku majwi 89 y'abashinga amateka arakenewe kugira ngo integuro yo guhindura ibwirizwa shingiro itogwe, habonetse 88 rya Bonaventure niyo yankana riba ryo ribura kuko basanze yasohotse mu nama shinga amateka batabizi. Abari begere Nkurunziza rero baciye bongorera umukuru w'inama nshinga amateka ko bopfa kuvyemeza uko nyene kuko ijwi rimwe ataco ritwaye. Pio ntavyo hanyuma yararongoye inama nshinga amateka yarabibankiye, ahubwo yihutira gukubita intaye hasi ko ibwirizwa shingiro ryanse kurengana. Igihugu cose abarundi benshi bari barindiranye ubwoba ikiza kuvamwo kuko bari bihebuye ko bitoroshe kuzibira iyo nteguro y'ibwirizwa shingiro kuko bari bibaza ko Nkurunziza atawo umuhagarika. Umukuru w'inama nshinga amateka amaze gutangaza ko iyo nteguro itakirenganye isubijwe kwa Nkurunziza, abarundi b'umutima batambiye rimwe kuko cari igitsindo batsinze Nkurunziza. Wari umushikiranganje intwaro hagati mu gihugu ico gihe Edouard Nduwimana nabashiramwe akunyu ko bidahereye aho Nkurunziza agiye gukoresha ubundi buryo. Kuba Bonaventure niyo yankana yarubahutse gukora ayo mateka hanyuma ntihagira ico aba kandi yari yahejeje gukora mu jisho Petero Nkurunziza, nuko yari yizeye ko igikorwa ngo yagitumwe n'abagabo basumvye ububasha Nkurunziza. Ese ikicizere nico abagabo bahaye abariko bategura kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ko atawuzobarya n'urwara. Benshi bamaze kubona ko Nkurunziza ibwirizwa shingiro rimutuye hasi baciye bazinga ibirago kuvyikiringo ko ivyikiringo ca gatatu biheze, ariko Hussein Rajabu arabakanira ko abizi neza yuko Nkurunziza ategerezwa kwitoza ubwa gatatu. Ku ruhande rwa vya bihangange bamaze kumva ko ibwirizwa shingiro ryanse kurengana baciye bahebuza Nkurunziza ko umugambi wabo upfuye, nawe aremera ko kabaye. Akwiye kwiga uwundi wo muri bo yoja muri ico kibanza kandi atobashengeza. Rero General Arengiyome Bunyoni yaca asaba ko ari we bohashira, ariko ntivyakunda kuko abagabo bari bafise izindi nteguro. Abarongoye wa mugwi w'ibihangange warimwo na Varisto Ndayishimiye baciye bamenyesha benshi ko Nkurunziza atacitoje ubwa gatatu. Kuri bo wari intsinzi ikomeye, ariko bamwe bababwira ko babikoze uko utariko.
integura yo gusunika Nkurunziza yitoreza ikiringo ca gatatu abanze guhindura ibwirizwa shingiro, ariko nimaze kumunanira abace babandanya kumushigikira kugira aronke ingufu zo kurenga amategeko kugira ngo amakungu abone ishusho nyayo ngo ya Petero Nkurunziza. Nkuko abahinga mu vya politike babivuga ngo bahora bibwira ko ari umukozi w'Imana, babonye ko vyari ibihendwa abana gutya abategura kumuhagarika baba ari bo amakungu ashigikira. Ivyo gushigikira abategura gusezerera Nkurunziza rero hakoreshejwe ingufu za gisirikare, amakungu ntiyashotse avyemera kuko yatinya yuko vyava bihungabanya ya nzira yabo. Nico gituma amakungu ngo yarungitse intumwa nyinshi kwa Nkurunziza kugira ngo bamuhendahenda ariko ivy'ikiringo ca gatatu mu mahoro. Bamwemerera n'ubushimwe bwo guhabwa ibibanza vy'iteka mu mashiramwe mpuzamakungu harimwo na FIFA, ariko vyose Nkurunziza aravyanka kuko abariko bamuvugutira umuti bariko bakoresha ubwenge buhanitse. Kubera wa mugwi w'ibihangange waza bamaze guhebuza Nkurunziza ko ivy'ikiringo ca gatatu vyanse, vyari bigoye kugaruka bakamubwira ko bisubiyeko yari guhava yikeka ibindi. Uwo mugwi w'ibihangange rero ngo waciye ugaburamwo kabiri kugira ngo uwo mukenyuro ntihagire uwukeka. Umugwi umwe uguma uhagaze ku ngingo yuko ikiringo ca gatatu kitoshoboka ibwirizwa shingiro ritahindutse. Undi mugwi nawe uca wemera gushigikira Nkurunziza guhonyanga amategeko kuko n'ubundi basangiye gupfa no gukira, ariko baca bamusaba kubaha ibifovyo vy'amafaranga menshi cyane kugira ngo vyitwe ko bahemukiye wa mugwi wa mbere ku bw'amaronko. Nkuko bibandanya bivugwa cane General Adolphe Nshimiyimana n'abandi bajenero babiri ngo nabo bashizwe imbere kugira ngo bakore ibishoboka vyose gushika mu mugambwe CNDD-FDD hemejwe izina rya Nkurunziza kubw'ikiringo ca gatatu. Ku ruhande rwa General Godefroid Niyombare yari yahawe igikorwa cyo guhagararira umugwi w'abazosezerera Nkurunziza ku butegetsi, barobanuwe mu nzego z'umutekano kandi bava mu mihari yose igwana ex-PMPA itandukanye hamwe n'abahoze muri FAB kugira ngo ico gikorwa nticiganzigwe nabo muri CNDD-FDD gusa. Kugira ari karata ya Niyombare ntizomenyekane, Hussein Rajab yaciye yikora kubegeye Nkurunziza kugira bamuhe iciyumviro cyo kurungika Nkurunziza cyo kurungika Niyombare guserukira Burundi muri Kenya kugira ngo ivyo bihuhusi byose bizoba atari hari. Kubera ko Niyombare yari yamenye imikenyuro ya Romeo, yarabanjarana na kuja muri Kenya kuko yibaza ko ari Nkurunziza yashatse kumwikura ko kugira ngo ntashigikira abandi. Niyombare we ngo yibwira ko Nkurunziza yoba yamenye ko ari wazomukura. Ariko benshi baramuhumurije ko yogenda muri Kenya kandi igikorwa yateguriwe kikiri hahandi nyene. Ikimenyetso gikuru cereka abari baza amabanga akomeye y'uwo mukenyuro uko hageze ko Nkurunziza ava ku butegetsi ngo ryari isohoka rya Hussein Rajab ava mu ibohero rikuru rya Mpimba. General Jeremy Ntiranyibagira bataziranye nyenye niwe umugwi w'ibihangange watumye kumenyesha Nkurunziza ko hageze yuko Kizigenzo abasohoka ibohero kandi ko atabikoze ubwiwe mu rupfa ko atabikoze ubwiwe mu rupfasoni ubwabo baca bavyikorera mu ishusho rizomumaramaza. Uwo mugwi w'ibihangange nyene ucutegeka Nkurunziza ko agarukana Niyombare akamuha kurongora iperereza asubira Adolphe Nshimiyimana, nawe General Gabriel Nizigama bataziratibiya acamuha kurongora ubushikiranganje bw'umutekano asubiriye Bunyoni. Iyo nteguro y'isohoka rya Hussein Rajab yategekanya ko yoja mu ngiro inzego z'umutekano zubatswe ku General Ponce Gacibwenge na General Premier Niyongabo bafise igisirikare cy'igihugu, General Gabriel Nizigama bataziratibiya ari bafise igipolisi, mu gihe General Godefroid Niyombare ari we yari kuba afise iperereza. Amaze kubona rero ko ibintu bikomeye, Nkurunziza yaciye abemerera ko agiye kurekura Hussein Rajab biciye mu mategeko, agire ko anamweze ku vyaha yahora yagirizwa. Ku rundi ruhande kandi Nkurunziza nawe yaciye abimenyesha bamwe mu basoma mbike biwe bo mu mugambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD bamufashije kugwanya Hussein Rajab kuva kera ko kabaye wa mugabo batinya agira murekure kuko ibihangange vyamuganguranye. Niho rero abo bamye bamufasha kugwanya Romeo kuva mu ntango baca bamutekesha umutwe ko boteguye ikiroberi kizosokoroka umunsi Rajab uzoba asohotse ibohero. Kizanane mu ntara c'Ibitoki kivuge ko kivuye muri Kongo gitumwe ko na Hussein Rajab kugira kimufashe gutembagaza Petero Nkurunziza kugira Nkurunziza ace asubira kuronka imvo ituma ahagarika gushasha Romeo amusubize mu ibohero amwagirije umugambi wo gushaka kumutembagaza ku butegetsi. Ico gihe ibihangange vyaciye bifata ingingo ko Kizigenzo wabo atagisohotse ibohero kugira ntagwe muri uwo mutego wa Nkurunziza n'akagwe bakorana. Nkurunziza mu kubaryoza akoresha ayo makuru mu gusubira kumaramaza Rajab biciye ku muvugizi w'ubutungane ko Romeo yagomeye abantu kugira ngo asohoke ibohero kandi atari ivyo. Bimaze kwanga ko Nkurunziza rero arekura Hussein Rajab biciye mu muco vya bihangange vyaciye bibikora muri bwa buryo bwabo bari babwiye Nkurunziza. Nkurunziza yikanguye mu gatondo yumva inkona ya CNDD-FDD yasubiye kwarara mu kirere cy'u Burundi arahamaramarira. Vyose ngo vyategurwa n'abareze Nkurunziza ku rugamba
bari bazi ko agwaye indwara yo gukunda ibiti n'ivyubahiro birenze. Ngiyo abo munyabwenge nk'uko yavyihaye ari gukebwa ingene hari abamwosha kwitoza ku nguvu bakamwizeza kuzomushigikira kandi batakoresheje izo nguvu kugira ngo ibwirizwa shingiro ritogwe. Hari n'andi makuru tuza kugaruka ko cyane avuga kuri kuvyingingo, gusa reka tube tugarukiye ngaha. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire.